Mwaramutse neza nk'uko benshi babisabye ngomba kubereka ukuntu umuntu agira rotre ku mafaranga ari kuri konti yiwe. Nk'uko mubibona je mfiseko aya sande.71, hanyuma link yanje ngo nawe nkeneye kuyiparataja niyi Jando 2020, hanyuma package mfise ni iyi ya 499, ayo maze kuronka naya, ayasigaye naya, ayo nkora naya 7.49, hanyuma pourcentage ngezeko ni izi 213. Murabizi ko umuntu akwije 300% aba akwije. Reka rero tuje kuri hotre. Kuri hotre uza ngaha ako turongo dutatu ngaha, hama ugaca ukirikamwo kuri uturongo dutatu, ugaca uza ngaha kuri financial, murambabarira page yanje iri mu congereza, ugaca uza kuri withdraw. Okay. Urabona make new withdraw, nkirika kuri make new withdraw, murayibona aho umuntu acandika valeur ni entre $25 et 100, uca wandika monta ata virgule irimo, nkunca nandikamwo 100, ngaca ngira kuri make now. Okay, ni kuvuga aha ndahejeje. Murabona ngaha candika ngo pending confirmation on email, bisigura ngo nca ndonka message muri email yiwanje ngaca nja kubikonfirima. Nk'ubu ndindiriye message ko email izoke, ngiriya iraje, ngiyi murayibona aha. Nca rero nkaca nza kubikonfirima, Okay. Ngiyi confirm my withdrawal, nca nkirika kuri confirm. Okay, turindire heze kuguruka. Sawa, ahejeje kugira rotre, ubu byanditse pending. Murabona aha izi zanditse ngo complete zose, nayo nararotiye, aya yose nayo nararotiye. Hanyuma rero sawa, mu kanya nca ndindira nk'iminota canke isaha azoba ashitse. Merci.